nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye nakunze ikintu ca mbere ile comédie Donati none hari umukuru w'igihugu ari bwigera uronka agushobora kugusubira muri blague za kera katuvuge ariho intama n'inkoko byari komese mekuru yo blague urayibuka ya ntama nahise yivugira ngo bongo yopo hariho umusirikare we ngahava yiyumva nerefone kuri telefone amamagara alo ewe we ni urakina komedi mbega sha uje hajya bica bigenda gute azi gucirikanwa na n'umukoroneri intuze inoti problème acambwira rero ngo uransanga muri ta major mama hewe ndingira checking irahera checking iheze abajeshi bari nasanze mfite abafana benshi b'abasirikare nari niyemera mu confidence sa nateye blague ya mbere avuga atakiya mu blague ya kabiri ndamubona gizibuye niko biraza kubutima blague ya gatatu hewe bose ngo wa ati ibintu nibyoroshye general umwe sohotse ngwewe uraterateranya ubuntu ugiye muri bandondera kabaye skoro nzohera kuri byo ni nk'abajene batigira kuri Yesu abajene Yesu numva ingene umujene ashaka kuvuga ngo aventa ngo agiye mu igeto yiwiwe muri 33 Yesu yaciye asubira kwasi haba nawe ukwije 200 ngo umvuye kwasi cya kwibana kawe Yesu aracyari iruhande y'uburyo bwasi acari kumwe kweri ki kwiyumvira kwiki kintu cha Elimi Comedy Show nike gishasha muzanye ngaha kuri Chicago Bar. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye ndababwira ko kuri micro ni jewe nyene Juste Gale for Sai K Black Machine Black beyond the camera mwita umusaza n'abakwe muri ndabazana ngaha turi muri Chicago Bar tuje kugendera umukomedi yabigize umwuga mama mumwumva mu kubatwenza afise amasira atandukanye mubona ariko arasubiramwe abakuru b'ibihugu benshi batandukanye harimo nyene icubara mukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye abakuru b'ibihugu bo mu karere mwarumvise ba Museveni mwarumvise ba Paul Kagame n'abandi benshi cyane uno musi rero tuje ngagura twenge ariko vyongeye tuje ngaha tumusanze ku murimo wiwe mu biro vyiwe aho uretse ko dusanzwe tumukurikira ku mbuga ngurukana bumenyi afise na address aho yamimisi yose aduhereza show idasanzwe yitwa Elimi Comedy Show aho yamimisi yose aho stinga mbega uno the first comedian nike kintu gituma aguma shira ingufu muri no comedy wewe yamana gute ibintu vyama bitwenza abarundi nibikafatira ko ni vyinshi tuzano kuganira narya mwarabonye ko mu misi heze mu mpera z'umwaka yashoboye kuba yagiye gutwenza abasirikare hopadoko kwa kuri ahandi ndabura musayide first comedian ndabura mukije bwana Gahera byo byose uzi ko uri umukomedi wowe waradutorotse barambeshira waradutorotse kuko ibintu byose ukora umva umengo ni comedy tu ariko wiyumviriye neza waratumumenyesha makuru n'umunyamwuga uzuko abantu batakubonye ku mukubito bashobora kugwara gangara umwaka mwiza Defonse wa twese ndakwifurije amagara amahoro amafaranga ariko uronke menshi cuma make inyifurije amagara asante okay sawa ajya yandura yavize Yatani ego urakoze cyane ndabifurije amen nze mugire amahoro mugendane n'Imana amen mube muri kimwe cyose mwifuza gushikako Imana yabateguriye cyane hanyuma ibarinde shetani ego shetani burya arabaho naco ndabiziko tuzobimenya turi mu gihe umwaka weze waheze muri comedy tubona muri murakora cyane twarakubonye yorora amafi turabona abagenzi bawe nabo nyene bari mu bindi tubwire umwaka weze wa 2025 waruvuze iki muri comedy kuri The First Comedian ni umwaka wa challenge ni umwaka novuga yuko ari inguvu shasha zubutse muri comedy
ni umwaka wo kuri boostinga ibyo nashobora kuba afise mu ngabire yiwanje kubera ko ni umwaka benshi bagiye babona yuko habaye amahinduka atandukanye. Nk'akarorero ni umwaka nakoze komedi mu Giswahili zigafata just now ubanyita umukenya Mr. Fo Entertainer. Mr. Fo Entertainer. Urumva ubanyita umukenya washobora kunyita umutanzania umubongo man. Kubera ko komedi yariyo target yiwanje yariyo mbono nifuza kuba international, nakundwa no mu bindi bihugu kandi bakankunda atari kubera ko byabaguye ko gusa ahubwo bakankunda bumva n'ubwo rurimi rw'iwabo. Niyo mpamvu rero nahisemo gukora no mu Giswahili bigafata. Ni umwaka rero nabonyemo n'ivyago ariko ibyo byose bigenda bibamo gutyo mu buzima. Ndorora amafi bayasukamo acide, byose n'ibintu bibaho. Iyo ni challenge y'ubuzima. Ariko nta kibera ubusa. Ni umwaka nongeye kuronka ama connection mashasha muri comedy cyane cyane sector ya career. Ni umwaka nakozemo coaching nyinshi z'abakomedi. Ngakora coaching nyinshi z'abakomedi. Urazi yuko ari abakomedi nagiye ndafasha bamwe uyu munsi niko ndababona ku ma stage akomeye nibo. Ariko si kubafasha mu buryo bw'amafaranga ahubwo ni kubafasha mu buryo bwa instruction, ukuntu bashobora kwitwara muri uwo mwuga, ukuntu bashobora gukora kugira ngo bamenye de procédés de style zishobora kubafasha même aussi bakamenya na comedy yuko ari science binjiyemo atari ikintu cyo gupfa gufata gutyo. Ni umwaka rero nishimira no ku bandi bakomedie kubera ko n'abakomedie bagiye bararepresenta igihugu bagiye mu bindi bihugu, notamment Kigingi celui qui a contourné, on dit contourné. C'est contourné. Bon, ubu verbe igifaransa hajya kiragoye mu fe. Parce que igifaransa ari ibintu je ntaja neme. Vous êtes. Ibintu bikwegana gusa. Mbwa yari icyongezo ba you are. Byabihetse. Bavuze vous êtes kumva ngo ze. Ni vous êtes. Iro gututerateranya gusa. Ngo les amis. Les amis. Nuko nyene none bazavuga ngo les amis yoze izamwo. Urumva rero izabo biro birimo amantu uze gusa. Rero ngana bivuze ngo Kigingi ngira sekwa. Ngira piétinero mo. Ati yakubizugwa amaguru. Ira contourne, ira piét. Ira voyager, ira conflit. Ira prêt muri ruza muri art, muri comédie dukoresha romo prestation. Ego. Il a presté dans le monde. Mumbaza abafaransa. Turi ngaho nyene turi mu gihe twabonye mu mwaka uronga n'amakontra atandukanye harimo Elimi n'izindi nyinshi. Tuje mu mpera z'umwaka. Inoma y'umwaka warasho gutegwa iteka muri Hopadiko aho ingabo z'igihugu harimo n'uzitwara mukuru nawe so nyene cyobare mukuru w'igihugu cyaje yari yahishikiye. Kizigenza w'ingabo. Tubwire byari bivuze iki gutwenza umukuru w'igihugu hajya byarakorohe kutabivuga wasanze aratwengaho kutabivuga ngo harimo n'abajeshi bro imbaraga abantu ba mbere twe turinda ku isi abantu twitwaza ngo turatwenza abantu ibi niyo iyo dusanga neza atari ingabirano mvukana twari kuba dufise ikibazo. Hariho umusirikare we ngahava yiyumva hishika gusa urabyumva numvise ba telefona gusa si kandi telefone kuri telefone amamagara rero bajya rero bavuga amajambo make kuko urabona umusirikare afite capacity yo kuvuga amajambo makeya ku buryo adahava asumbya amajambo amasasu ko amasasu yavuze amajambo menshi nawe gacuvuga menshi urusasu ruca rukwita birugiye warutumye rero hajya amamagaye gusa Idefonse cyo nitwa naka mewewe uri hehe bati jewe ndi muhi ewe we ni urakina comedy umva bashaka ibintu biba biri ku murongo biri ari byo nyene yego ndakina comedy ewe bo mbega sha
wowe uje hajya bica bigenda gute azi gucirikanwa na n'umukoroneri intuze inoti problème acambwira rero ngo uransanga muri ta major mama ashitse ta major navuga ati none aha je banyita caporale in defense umurikira arinjiye ta major ndakese hewe ndingira checking irahera checking iheze abajeshi bari nasanze mfite abafana benshi b'abasirikare ibana barandamutsana bukigeza numva bafite n'urukundo rurenze tubaramutse cyane ingabo z'igihugu ibana ingabo z'igihugu n'ikindi kintu yego ngera indani gucya ngo wiyumva gute ngo winje muri ta major ebati ni buri shiste gaye karambaza wiyumva gute urumva ni nka kujya nyine babaguhaye agashimwe kuri tumaranira ibintu ashobora kugira turabona radio urayitsindi wiyumva gute urose radio nzabapfutse umuziki kandi rero urabona iyi radio mu mpanya aha nzokumva makuru yose ya RTNB mugabo mu minsi mike ntazumva rero RTNB azociyumvira bujayife gusa soda rero ntibabeshwa uramubwira ka yakubonye ko bamuhenze gishika gusa arambaza wiyumva gute bo ikintu cyambere je niyumvamo kidasanzwe ngaha gitoroshe ndamaze kubona neza ko amajambo yose ngiye kuvuga guhera muri uno mwaka azobara amasirikare gusa mama urakomeye mu mutwe baracabitohoza rumba ninjira barambaza bakwaje gute abajeshi nahereye none hajya wewe nguzo dutwenza wewe urabona uko ushobora kudutwenza kamera ati erega je sindi yaduhi ati kuko mwebwe umuntu atabatwenza ni yaduhi gusa nanjye rero je suis un ami nukuvuga rero umwami atwenza umwami kamera toke turakiririkanywa ramereza inoti yanje nagenda yitwaye ku mutima ate bana wamuhungu we nubwo uri iyi noti wiyeranje rero nkishika hari habo ara nkuko ndi muri Chicago bar ukuntu nza muri Chicago nje kugira ntuze prestation ngaho turi kumwe n'abandi bakomedi siko nagiye hari ko ngahanza nk'umubiri urabona ko n'uyu munsi nambaye ibutura ishati yuguruye ubwo imbere ya Son Excellence uwegeranye ikoti binakunze ukambara zitanu kandi hagara kamenti jewe ntabatwenza mu majambo ikoti ribatwenze nari niyemera mu confidence sara nateye brage ya mbere avuga atakiya mu hari kurira abasoda iyo bakura bakurezona cara uri kararaba yuko ibintu byo bavyumvikana aricara agacagira gutya brage ya kabiri ndamubona gize gutya niko biraza kubutima brage ya gatatu hewe bose ngo wa ati ibintu nibyoroshye general umwe sohotse wewe uraterateranya ubuntu ugiye muri bandondera ko abayeskoro nzohera kuri byo yari cyubahira aratwenga uravyumva utambukanye wiwe aratwenga abantu bari ngaho aratwenga ngo je ngo naravye ngo navuga ngo no nkuyu we bamuzanye mu mubiki bingaho bakubwiye ko zitwenzwa n'ubusa abati se bingabire n'umwuga kandi tuba tubifishemwo uburambe tugije mu bisanzwe gutwenza kwiwanje je simvuga amajambo menshi ngira amajambo make mugabo yitondewe ariko atwenza kuko iyo ngize menshi ibara rirakwa umva ko bitoroshe ego nuko birabaye warusanzwe ukunda cyane gutwenza abantu ariko gutwenza umusirikare si ibintu biba byoroshe hari ibintu wari wateguye bijyanye n'ubuzima bwawo wavuga ati ibi bintu tutegeza kubisangirana bo durembe bwa mbere ubwo jewe nakuze nifuza kuba umusoda ariko nivyakunze ururimi si urusirikare mubiri ariko wagaragara nkaho umenga ari umusirikare uko urumva hajya ukuyuba umusoda ifoko n'ururimi ruba urusoda uravyumva gaho ivyo vyaranse rero bafite tu bragging ndabarabira kuko abakomedi ubwa mbere babaho n'abasirikare yanje sont des comédiens mugabo si bo ba mbere kwisi kuko umukomedi wa mbere ni Imana cyakurikira Yesu nawe n'umukomedi
avyumva cyakurikira abasirikare aya rero ni bravo cyashingira kana abakigi bose tugira mu mugwi wa kane Imana n'umukomeje wa mbere gute Imana utinye Imana yagiye gutwenza umugabo amaze imyaka adatwenga ubu ni Adamu ikikreya komedi quelque part Adamu Jacob poème zirizana agasurire karaboneka c'est grand comédien c'est le Dieu même aussi son fils Jésus il est aussi comédien niyo mpamvu rero n'abasore hajya Yesu wari atera ikirenge muri byinshi dutegezo gutera ikirenge muri byinshi kuri Yesu ubwa mbere we mbwira Yesu niyo muntu wa mbere yakompoje blague tutazi iyo zabiriye ngo nukuri ndababwire uravyumva nukuri ndababwire ngo umubivyi yabivye hiye kiriya kigabane uzogisoma uzosanga ari buri nta adresse iriho ariko abantu bakabona agaca bihishusho bakabona umengo vyabaye mu Kamenge batabiba uravyumva c'est comédien kindi naco ni nk'abajene batigira kuri Yesu abajene Yesu numva ingene umujene ashaka kuvuga ngo aventa ngo agiye mu geto yiwiwe muri 33 Yesu yaciye asubira kwasi ubari kwasi haba nawe ukwije 200 ngo mvuye kwasi cha kwibana kawe Yesu aracyari iruhande y'uburyo bwasi acari kumwe urumva afite ibintu byinshi komedi iri mu buzima bw'iwacu ituyibamo gutyo rero hajya abasoda blague nari ifise ukuntu ibintu bakora byose aka blague nababwiye ati muzi ko abasirikare bo bantu ba mbere bashobora kugira urugo rudasambuka byoroshye ntibibatangaze ko nashobora kuba ari kure y'urugo mugabo bikarangira umusirikare yagize urugo rwiwe rukiri rwa rundi nyene atangorane imagine umuntu ashobora kuguhereza umugore appointment bamubwiye ati nyaruka ngaha yewe ndi muri Chicago band we ntuzi ko comedy burya igiteramo kiza gutangura saa moya sikuwa gatatu uyu munsi saa moya none kutarashika umugore nawe oya ndaje nyabega biragoye ndaje imbabarira ndaje agishika rero nta mujyi uruhu zawumva abwira umudamu rero ashika umudamu gace yexcuse mumbabarire ga natebye mbabarira natebye umugabo nawe tuye ntangoranye ahubwo sinabiziga ko havunyaruka ndakunze ukuntu nyarutse nka rokete ibintu ntavyo wahorana yego umudamu rero acha yumva yo amahoro abonetse agakubita agasurire yego burakoze nivyo ndabikunda urazi ko burya mama Tiedi burya waruzi ko ufise amenyo atonze neza nk'ishane y'amasasu ibi bintu ni vyiza cyane yego urumva rero gutyo ayo majambo tukiturayakombina usanga rutuntu tuba turimo amajambo twenza abasoda ugomba kubatwenza ja mu byo babamo nuje mu byo batabamo rero twe turi documenta tukarondera amakuru ya secteur zose n'ubundi twaza gutwenza umukubito sohera ku mukubito kumuhushuro mumamo ariko nawe uradutubuye ariko turi gaho nyene uri kurabitubwira ati mwe muri mu mugwi wa kane tubizi neza ko umukuru ingabo yari hake kandi wamusubiramwe amajwi harabwo bavuga ati none iri defense nasubira tubwire turabizi ko hajya amajambo uri kuratwibutsa ibintu vyiza nyene icubera barashimangiye kugira byame mu mitima natwe tubigendere arakantu wotugirira umukuru w'igihugu hajya afise amajambo menshi meza kandi rero keshi yo turiko turagira ama imitation ariko roshanda kubarire ijwi giwe riragoye mugabo urazi ko nimbara abantu nasubiyemo imyaka n'imyaka nasubiramo amajwi yabo nkagerageza kuvuga nkabo mukuru w'igihugu nyene cyubahiro general major ntamenyero Evariste namenyero aho baraciye nsanga yuko nashobora kuba ari mu imitateur kuko bijyajwe gupfa kuri tora si cyoroshe ari ukuntu rero ni kondansa nkagerageza ibimenyetso bikanga ariko akantu nkunda kuvuga ati urakoze cyane uyu mwaka ari umwaka mwiza cyane uyu mwaka twanyuzemo usanga urimo ibibazo byinshi ubwo ndashima habera igihugu tugejeje
igihugu ndashima aho tugejeje kuko uravye ugwaruka cyane cyane ndabisubiremo kandi ndabivuge buryo ugwaruka ruri ku kivi rero mwabibonye je nababwiye ko payeje burya mu myaka iri imbere kumbona kazoza cyo ntabwo wafise rero uravye ugwaruka rwatanguye mu ntango ukagera uyu munsi ugacubona umurindi bariko w'iterambere nuko mu myaka iri imbere muri yambara kazoza sumugani kuko jera sinaba gusa nogerekeza bene gihugu bari ku kive kuko wa mwimbo rya dolari ekabere kugira ngo n'ubutunzi bw'igihugu buduge nuko bukunda gukora rero utangwe kuzuranira amaboko rero imbona kazoza ntidutusha Gael uzamurabe Gael ku mukubito numujene yitahuye kuko biravye abatamuzi Gael uza kuri YouTube Muzee saruti tuburabuze cyane yari cyo barumye waje Zee yubawe kandi kindi naco nakunze nyene cubahiro Evariste Major Evariste Ndayishimiye nakunze ikintu ca mbere arakunda ugwaruka even kandi akagwanya umuntu adakora ico kintu niba bari sensibilique kindi naco il est comédien donatif et je confirme ça kubera ko zorabera karatera na blague none hari umukuru w'igihugu ari bwigera ubonka agushobora kugusubira muri blague za kera katuvuge ariho intama n'inkoko byari ku minsi mikuru iyo blague urayibuka uburya rero ariko minsi mikuru ahora ko abantu benshi baca batangura kugira ane kuza gukurikirana ibijyanye n'iki no kuraba ibyo bashobora kubaga hanyuma rero intama nayo isake igasa yiyumvira ati ngira ngo bazohera ku ntama burya nayo kivuga ati urakeye tujya ya ntama ati rero ngaho ivuze urakeye tujya ya ntama intama nayo ikihorera umunsi rero wabwo hageze yasake ikibona niyo bahereyeko ya ntama nayo iciye yivugira ngo bongo yopo mbwira urumva rero umukuru w'igihugu atari mu nsinga atwenza just aba ari safi ari abantu bibaza ko gutwara ari ukujinyika ari ugushavura oya ushavuye ari igihe bipfa wow rero hajya biraturemesha cyane kubera ko meje bundi uzorabe uramaze kuja muri eglise kuko twebwe muri eglise uravye muri comedy haba pasiteri ba mbere nabo muri eglise rero iyo adakoresha amajambo atwenza yirura usanga basinziriye kandi nishikanwa nibaguha bro bitayiruko nyene ego nuko rero haba muri sector ya comedy abona nka tugerageza gukora ibishoboka byose anako muri Erimi turiko turagerageza gukora abandi bakomediye bari ku kivi ivyo byose ni ibintu bidufasha kugirane uhurirako turi ngaha nyene uri kurabitubwira byongeye tubwire kwera iki kwiyumvira kwiki kintu cha Erimi Comedy Show guhostinga ngaha kuri Chicago Bar nike gishasha muzanye na igihe twara dufise ntwenza nanje ya Kigingi twara dufise Buja Night Comedy turafise n'ibindi byinshi cyane voilà urakoze cyane icyambere cyo muri Chicago Bar dukora igiteramo ku munsi wa gatatu iminsi yose urumva yuko atari ya miss to visa yo mu ma weekend abariho evenement zijya nka ntwenza nanje Buja Night ntwenza nanje ya Kigingi na Buja Night Comedy bajya urabona ko bararihisha
ni billet d'entrée ariko ngaha ku munsi wa gatatu isaha imwe gushika isaha zine z'ijoro ni kuvuga twe tuba twashize ko amasaha ari fixe turavuga duti duhera isaha gushika isaha bariya nabo barashobora kudahera iyo saha gushika iyo saha ubwo bagahamagara abantu bagatangura uko babonye abantu twebwe uko bigenda kose haje umwe haza babiri turakora show uravyumva kuko twiteteyininga abantu batinjiye kuri billet d'entrée kwinjira kwabo no kuza ukisororera avyumva rero kuza ukisororera ikindi naco bituma unabona n'andi ma service ahakorerwa turetse kunywa hariho bagira ngaha hepfo car wash modoka yawe izana ngaha bakoza semye urumva ukaburi ko akorana na service zibiri cyarimwe haba nabigira muri sona musaza basize imodoka ariko arayo umve mu gifugutu nganye ni muri Chicago hano ni fresh kandi ikindi naco kwiyumvira kubizana ngaha ndakwibutse ko ari mu Kamenge Chicago bar mu Kamenge ko ari abaca bavuga ati turi muri etazi oya twe dufise indoto zo kuja muri Amerika ariko twarahageze mwarahageze hanyine umve tura ahanyene muri Amerika ahanyene dore ikindi naco mu Kamenge araryoshe kwakorera igiteramo kubera iki n'ahantu hari akabenzi ushobora gusohokana umuntu wiwawe bakamuha akabenzi kamubwira ati sheri chukua akabenzi ungoje kati yayi uramuha akabenzi akarindira gati yayi urumva ameze bon rero ni kuri terminus ku G11 terminus ushyize ku G11 Chicago iri haruguru rero ngaha akabijya rero wambagije nakaye twebwe sije nazanye iciyumviye je sanzwe ndi umucoach waba talente muri comedy même aussi nkaba umucoach waba jeune bakoresha cyane cyane urubuga rwa YouTube aho ngene bashobora kurugorora ukabagirira akamaro just rero haje umuntu yiyumviriye nawe nyene gufasha le jeune talente mu Burundi ni benshi kigingi niyo bafasha rumwe kigingi niyo bafasha rumwe Buja Night nayo niyo bafasha arumwe iyo diversité yabo yacu muri tala iratuma igihugu kigira imbono nziza tugashika no kumbona kazoza dukoresheje ubuhinga mvabwonko ubuhinga mvabwonko rero buragoye gushira ku mugaragaro ata abantu bitanze harabaho yitanze mu bwo buryo nyene Elimi ndamuramutse Serobos yibereye muri Canada kandi aherukino bro aherukino yamaze kumbarira ko yashitse mu muryango ni bon azana ico ciyumvira aravuga ati je ngomba gushigikira abajene Elias acaravuga ati je abajene rero kugira tubafashe reka tutegure séance yo kuba coaching naje mukamubizi yuko abatabizi ngoma ndabibabwire mugabo urabizi je sanzwe ndabizi nagiye gupasa muri Glasgow c'était les années 2017 ngenda kugira formation dira 6 mois muri nuze ni Crownelly ni stand up and dramatic and Crownelly comedy kuva muri yo sector cyamba forme muri ivyo rero inje nzanzanye ubuhinga bugiye buhagaze gutya kwidandaza local no kwidandaza online niyo mpamvu rero kenshi uzombona kenshi online kandi ukongera ukambona na local system rero bisaba yuko kugira nidandaze mbeho bisaba ko ncagura rekano zoroshe rero zoroshe nshobora gucamwo nuku dushobora kuvuga ati turaja mu manza za mariage turagira amasho ariko hariho kano usanga zigoye gukorako gutegura ibitera urumva utabimenyereye mbere y'igihe muri jendi wiwacu kigingo urabona ko ari we yadutanguriye wewe biroroshe connection afise siyo dufise twebwe nicyo twe dufise gusa ni gusasira twamufasha natwe tukadugana sawa rero mu gihe natwe tubonye yuko bwa bumenyi dufise bushobora gukora mu yindi secteur turakira abo bandi bafise inguvu mu mafaranga inguvu mu kibanza uravye nk'ijya stage iri hajya na sound maze kuza ngaho kumva sound bineye gukora bro bineye gukorora musaza kuko Mukamenge sound ntawo zigaye uko iki kibanza kiri Mukamenge umengo turi muri arena ya town
sinzi ko habona turi ngaho nyene abapeti bifuza n'abagrand bose bifuza gutwenga rendez-vous ni yahe ni kuwa gatatu imisi yose kuwa gatatu isaha imwe gushika isaha 4 z'ijoro kwinjira no kuza ukisororera gusa umwana yumva ko afise comedy umwana yumva ko afise comedy ubu twakiriye ntuze kandi sinishuye neza ikibazo cyawe akabijya rero tuba dufise twebwe ni kugira ngo dufashe les jeunes tu découvre bajya bose urumva urabona kuri Facebook ko umwe wese yanditse ngende bizuru comedy ubundi ni karu comedy ni nzara comedy ni muvuguto comedy uzosanga ari wisi mukubito comedy ibi rero tobibona uravyumva ariko rero abo bose usanga biherera mu mayiri turabategura rero iyi séance yo kubigisha bigira ngaho muri ville kuri biro ya Erimi kuri biro ya Erimi twakira muri nuze section haheza amezi 3 twakira abajene 10 ukuvuga babavuyemo tuzokwakira abandi 10 abo bandi 10 turagumanamwo abashoboye kugira ngo bakigingi bagira ntwenza nanje ba Buja Night bagira nuze Buja Night comedy baze nabo tubahereza abavuye muri pipiniere yacu rero urumva kuva muri pipiniere yacu umva umva sinye quelque chose kukumva batwaye ubumenyi hariya nabo bagiye kugira barabahemba hanyuma muri make mu gihe uwo mu artiste yemeye yuko Erimi mudandaza ikimugumana atemeye ko imudandaza aragenda kibako akidandaza nta kibazo irumva yuko bariho kugira ngo bafashe urwaruka rw'u Burundi ntibariho kugira ngo bungukire kugwaruka gusa oya ico ni cyambere niyo mpamvu uwo mwubahwa Elias nimba hari ayandi masosiyete abyiyumvamwo yoza akamutera intege nkuko Chicago Bar yamuteye intege ko Chicago Bar yo yaciye imuha sponsor y'ikibanza urabona ubonye amenagement y'ibi vyose ibintu bitoroshe siko akabare kanga nuko intebe zinga nuko podium imeze kujya ikintu kitoroshe guhemba abakozi ibiki n'ibindi ibintu bitoroshe ivyo rero nawe aravuga ati reka ndabashigikira mu byo shoboye sindabarihishije urumva ko ari ikintu kitoroshe nawe nyene rero niyo mpamvu dusaba n'abafana ba comedy mu Burundi ntibiyumvemo yuko twazanye Erimi comedy show kugira ngo tugire ubugwi budasobanutse comedy mu Burundi turi bamwe ukuvuga kiginga zoza akenera aba kiginga zoza kenere bajya gutyo ibintu byose bigume bigenda neza rero ari ibintu tuzogenda turakorerako kugira ngo buri gisata cyose kibe ikidasanzwe muri Chicago Bar rero murahawe ikazi hanyuma nongera ndabibutsa yuko ku munsi wa gatatu ukurikira tuzoca tubashiriramwo iyindi séance shasha mutari mumenyereye ya dramatic ijana na stand up. We do stand up and a dramatic combination. Kuvuga tuzobicombininga bijana. Tuguma dusena basoze ndakumva neza uti ntitwaje ngo tuje guhiganwa na Kigingi cyane Buja Night abo bose ntaco mupfu. Na kintu na kimwe dupfa. Kandi ni nkuko ejo bundi bazotangara asange ndi kuri podium ya Kigingi. Ejo bundi bazosanga batangaye ndi kuri podium ya Buja Night. Urumva rero ibi bintu byose abantu bashaka gutera imbere ni bagwanira hanini notoriétaire bagwanira concurrence rero iri positif c'est pas concurrence négatif siko ivyo byose ni ibintu umuntu agenda agira gute akorera ko kugira ngo dushobore kujana muri domaine zitandukanye ego hano ngo bavuga bati none nitwaje muri dramatic usanzwe ufise platform zawe bama barindiriye comedy yawe na Kigingi comedy yawe na Mutima n'abandi mwese muri hamwe bagasore wareze bose no barabirindiriye haburi ki nabo tubabone haba muri Erimi comedy show canke naho tubone kuri platform zawe ari ibintu bya mbere dutegereza kubanza kuraba kintu cyose ni etape par etape twebwe muri secteur ya comedy nitwiyadukiza muri secteur ya comedy turajana uburyo n'amasoko atunganijwe
abo bose uvuze n'abantu baharaniye izina ryabo igihe kirekire si abantu upfa guterura ngo ubwire ngo ingogo turagiye mu kaguriro barakeneye nabo icyo batwara mu miryango yabo barakeneye icyo babiriye akuya muri ivyo bihe ubu rero turiko turakorana na repipiniere yo gukorana nabo nko kwa Chivinga canke kwa Chevanuze kwa Cheva séance ya coaching iyi nkorora ntawe uramenya ikiriko ariko nuko nyene byose tuzobimenya uravyumva rero iyo ni service ya coaching hageze guheraheza turashobora kuzohitamo Kigingi akaza sawa turashobora kuzohitamwo Gasore akaza ariko twamanje kwiyumvira nabo nyene ntuze pema yabo urumva kuko naba turiko turagira turaramura nabo turamura ubwo bazoriwe babeshweho n'ingabirano zabo pour moment ni nkuko dushobora kubagira aga frais d'encouragement ko kabafasha kwiyunguruza kugira ngo biyunguruze baze bagira urumva ko bo bakuze vyoroshe ariko muri ya myaka yiwacu twebwe twatera n'ikirenge ego ubuherutse Igitega imbere nyene cyubaheri umukuru w'igihugu yarashoboye kubagabira mbega ingabanwa yabagabiye yoba abamwegereye barayibashikirije bimeze gute sha ivyo rero ukubisa ahantu hakomeye muzehe yarangabiye gusa sindamenye yuko ko yavuze ko azomifana na kugeza ino saha urumva jenge ndemwe mu bintu byo kwihangana kugeza ino saha sindamenya ko ari Coca ntabwo ndamenya ko ari Sprite ariko kumbure urazi yuko agejwe amabanga menshi atandukanye ivyo byose birashobora no gutuma ataguma yibuka buri kintu cyose abavuga ngo yasezeranye buri kanya hari gihe rero azogera akavuga ati muvyeyi akavyibuka kuko ndazi ku mukubito arawukurikirana rero musa azovyibuka avyibutsa avuga ati ariho fana mugabo buri ko ndanywa iyindi fana mbega bashaza bavuga ngo reka nkwe imivunyi wa muhungu iyi ni furusa namuta cyane akavemus reka ni furusa ari ukuntu abakene tutemera ko twakenye uti rero wagomba mwibusanye n'ishwari muzehe rero ni ukuvuga yuko nuko utomboye ukabinyibutsa wewe nyene ni bon rero niyibuka akabona kino kiganiro akavuga ati muhungu wanje ndazi yuko no kuri Hopa Doko narashitse ndabatwenza ni bon akavyibuka azoheza avuga ati ujya muhungu wanje naramwibagiwe kamera ego hanyuma naho yarabishikirije naho akabishikiriza abo bari kumwe bakibagira nabo nibutsa abo nyene bibagiye hanyuma nongere ndabibutse kandi yuko icyo navuze izi comedy dukora ngaha buri comedy yose dukoze ngaha ikijya ku rubuga rwa YouTube rwitwa Elimi Comedy Show uvuga ukeneye kuraba ingene abajene ba performinze udashoboye gushika ngaha muri kino kibanza hari abari muri leta z'ubumwe za Amerika abantu bari aho nahuze za Amerika hari bari za Buraya uravyumva badashoboye kugira Canada gutyo barashobora kuja kuri platform hanyuma bakagira gute bakaraba comedy z'aba bajene bakabashigikira kuko ziriko ni Elimi Comedy Show wandika ELIMI hanyuma Comedy Show nawe aho kantu ka comedy ukandika tutari kumwe yego ndagushimira cyane Ildefonse arikindi ko wiruka umukubita utinya kabari twe twaratimbye ariko mu kabari twe tumwera furusana urabizi hari ikindi platform yitwa Ildefonse Reaction yego urayizi ni nayo ahubwo nari nibagiye aho tumaze imisi tubona ama reaction uvuga kubijanye n'ibiriko ibintu bitandukanye haba ku bakuru b'ibihugu twarabonye haba no ku bandi batandukanye tubwire Ildefonse Reactions naije gufasha iki Ildefonse Reactions kubera Iburayi narizemo astrology urazi ko ari bijyawe ni by'abanyaburaya yego urumva astrology ni science ifasha umuntu kwimenya afatiye ku itariki yiwe y'amavuka
mugabo iyo tariki y'amavuka ikagira reference kuri les astres imibumbe yo mu kirere iri influence ubuzima bwacu ugaca utera wimenya ukamenya donc les traits wawe canke ingeso ziwawe nziza nambi kugira ngo ushobore gufokasinga nziza hanyuma ugaca wongera ukamenya n'ingabirano nyamukuru wewe zikurimwo kugira ngo ukurikirane ibifise akamaro. Rero iyi nayishize ko kugira ngo niyi mbona kazoza dufise ya 2040 ushika 2040 hamwe na 2060 abajene bazoshika hariya batanguye kwimenya. Wewe upfa gusa tuzogenda turagira kuko iri muri domaine ya zodiac igizwe na ntuze na signe astrologique cyo twita signe horoscope zigera kuri 12 harimo le Capricorne, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Virgo, Libra, Aquarius. Upfa kumbwira itariki yawe wavukiye ko gusa kinakubwira ati wewe urumu Aquarius cyangwa urumuki, amacha ndakubwira ati umeze gutya uhoba gutya ibibazo ufise nibi ukora ibintu byawe gutya izi stress zigabanye. Uwo mwubakanye ntumutera ikibazo urashobora no gusanga ari wewe ufise ikibazo kubera utiyizi. Rero ingabirano zawe ndashobora no kukubwira ati ku itari kumbariye iyi ngabire ni iwawe cyangwa se gwawe. Rero nkabisurinya neza kandi ukabona ko ari byo ugasanga nivyo n'ubuzima bw'iwawe. Hariho n'abantu benshi bamaze kumamagara bari hanze bakambaza ati ese ibyo bintu nivyo ashanja ko kuri telefone mbwira itariki yawe rero iyo utomboye ugacumbwira n'isaha wavutseko basi kuko muri zodiac umuntu agendera kuri l'opérage y'inyenyeri imwe mugabo agaca agira kamere y'inyenyeri zirenga izi zitatu nani kamere y'inyenyeri zitatu iyo twita rising sign, moon sign, ascendant sign. Nukuvuga izo zitatu zica zirepera ugasanga ufise imico ijya mugabo kubera isaha wavukiyeko sanga wowe ufise akabijya kiwawe. Aho rero ni umutiersi amasegonda usanga uratandukanye na naka kandi mwavukaniye ku munsi umwe. Rero uwo muntu muri Amerika arambara ati ide force mbarira vure ibintu birakora kimviriza rero umvire wavuse ryari size nkizi okay uravyibuka neza we ni wavutse mu ntambara toya je navutse mu bitaro byari sawa baranditse amasaha yego mbarira rero namubarira yiro turuvye ndamubwiye ivyiwe vyose cisanga ngurazi ko ngo ryari ngo umeruka kwisaza ngo ngire divorce ukumva ikibazo ni jewe nuko nyene kubera ko biragufasha no kumenya kubakana n'uwo muri kumwe nk'ubu nka jewe na madame tumaranye imyaka 7 ushitse muhira nibaza ko bamuhatembere wibaza yuko turabajyama twivukanira gutyo kubera turazinanye dukoresha nuze zodiac sign buri umwe wese abazi trey wiwe kandi muri iyo zodiac sign iyo umaze kumenya nuze iyo horoscope neza irakwereka nico bita 12 maison imiryango amazu 12 mugabo twebwe muri zodiac tuyita imiryango 12 nuvuga iyo miryango 12 ni imiryango ikugihereza l'opérage uhuye na Gaël ari mu Aquarius nanje ndi mu Capricorn uravyumva ukabona ntiduhuza ukabona umengo sinyakunyitaye ko nanje sindakwitayeho ni kubera ko uwo muryango wiwawe nturi consider naje. Rero bica bisaba ko ndakurondera mu ivyo duhuriramo ashobora gusanga we duhurira ku muryango wa 4 neza cyane nanje niko ndakurondera ku muryango wa 11 neza cyane cameraman yatwenza ruba nuko nizere ko bose bashobora kujya kuri The First Reactions kugira ngo bashobore kubona baronke inyigisho kiranya kugira yego amina ngo gukira niki wa mugabo ibaze nawe nizere ko tuzoja kuri The First Reactions babirabe bumva igiswahili pour moment muri comedy sinyikora mu Kirundi yego Kirundi nagiye ama publicité na podium kugira ngo ndabatwenze muri podium ariko no ngaha ndakora igiswahili n'igifaransa n'icongereza imix kuko ndumupoliranga rero haraza abantu bumva izo ndimi nabonyemo tanto kundwi heze yuko haje abaganda yego ngabo nshambura ikiganda nagize naduka gutya
ngo nkasuzundi cyasebo urumva nawe ati ngo sura burungi bati ibintu n'ingorane kiganiro kiragoye bati ibintu n'ikibazo ariko nabone nyine baraza hanyuma platform ya Idefonse iri mu Giswahili video zose uzosanga ko ni Giswahili kubera ko nahora nkora izira nakora mu Kirundi YouTube yarazifitiye yonyine ikisigaza izi Giswahili yavuga ati upuromoma uri kurabwa muri Kenya na Tanzania hamwe n'abandi bantu bakumva ariko ivyo bihugu nibo bizu bwa mbere rero iyo babonye ari Kirundi hagaca hitamo video z'ikirundi baca babona umengo uri kurabahatiriza ibintu atari ivy'iwabo aca barafuta cyangwa umana rero Igiswahili promoma rero video zose ziko ni Giswahili wandika Idefonse Comedy Swahili aho platform yanje tuyironka ifise ababone bagera ku 495. Wow. Nuko vuba cyane turugurura agashampanye dukuje amajana ataha. Champagne wow tuzogira gute ni happy birthday cyane. Yari teka ridasanzwe Idefonse comedian. Thank you so much. Yari teka nize ko musi wa gatatu zo turi kumwe. Neza cyane. Nuko reka ndabashimire simwaye muri mwo murabana natwe gutambura mugaza basebura nagwaza ariko mwana y'umuturi wa rukundo kuri micro yari Jonyene Juste gali ma camera mwita umusaza ni harambe comedy ni harambe aba comedien ni harambe igihugu gifise umunezero kuko abarundi twamye dutwenga ndabwira ati bye bye, sasa la vista ula ushlo mushulo none